byose bigiye hanze ntaco bisigarije. Kamala Harris afashe igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo niwe agiye kukiyobora. Donald Trump ntaco yemeje muri vyo, avuze ko amatora ariko yibwa kuko imashine zikora system y'amatora ziriko zirahakingwa. Amatora yemeza n'amatora y'impapuro. Mwiriwe mwaramutse bivaye na muserere, twibutsa ko ari Joe Irakoze Dasa kuri Kiyago ca Boss TV. Ubwa mbere mufyonde kuri subscribe, like, partage, commentaire. Harazi igihe gito mwumvise hirya no hino havugwa amatora agiye kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buno rero byarabaye, byasohotse, ntaco bisigarije muri ivyo byose. Kamala Harris dusanzwe tumenyereye icegera c'umukuru w'igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uwo Joe Biden akaba yatwaye igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika asimbuye umukuru w'igihugu Donald Trump. Kamala Harris yavutse itariki 20 z'ukwicumi 1964 muri California. Nayo Donald Trump yavutse itariki 14 z'ukwa gatandatu 1946. Donald Trump buno agarutse yitoza mu ba Republican. Twaba tuzi ko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari imigambwe itarenze 2 gusa, bitandukanye cyane no muri Afrika aho usanga mu gihugu kimwe imigambwe ishika 20 ariyo ihari. Donald Trump akaba ariwe yari yatowe kugira ngo aserukire umugambwe w'aba Republican. Nayo Kamala Harris akaba yatowe kugira aserukire umugambwe w'abademokrate. Ubu rero byose byagiye hanze. Iri joro twaturenganye ryari joro sindamusiga, aho umunyamerika wese ariko arindirana igishika ibiva mu matora. Ubu rero byose bigiye hanze. Ibintu ndwi bitumye Kamala Harris akubita impaga na byose ibindi. Kamala Harris amahigwe ni yompi, gutsinda amatora ni vyiza. Kamala Harris afise byinshi bigaragaza ko aya matora aza gusohoka inyuma y'isaha imwe dusohoye kino kiganiro aza gutsinda. Byose bigaragara he? Nkuko mubizi, Kamala Harris yaratanze amafaranga menshi kugira campaign yiwe ibe promoted. Aha twavuga nka Beyonce n'abandi baririmbyi musanzwe bumenyereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, gushika kuri Eminem, aho bose n'abantu bagiye bapromotinga campaign yiwe. Nkuko twebonye muri campaign yagiye gukorera muri Philadelphia, aho yari kumwe n'abastare benshi. Aha twavuga rero ko Kamala Harris yaciye aho bita muri Michigan, Pennsylvania na Philadelphia, aho Donald Trump we yaciye aho bita muri Florida, Pennsylvania na Michigan. Byose byari ibintu byerekana ko amatora azoba arimwo inguvu zidasanzwe. Byinshi mu byo bavuze aha baravuze ibidasanzwe, kuko ibisanzwe byo ntibyari kuvugwa. Duhere kuri Kamala Harris. Uwo Kamala Harris aje kuzana ico bita freedom muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo Kamala Harris ni umwe mu bagore bagaragaza yuko ari abanyafrika, kuko se yari umwirabure. Nkuko mubizi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta mu Republican n'umwe yatwaye igihugu yakunda urukoba rw'abirabure. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane byagiye bigaragara kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tuvuge cyane kuri uwo Kamala Harris. Uwo Kamala Harris ashigikiwe na Barack Obama wo mu gihugu ca Kenya, aho yatwaye igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Byose byatanguye gute? Kamala Harris ari muri campaign yagiye avuga ibikomeye cyane, yerekana yuko Donald Trump atakeza afitiye abirabure, canke se turetse abirabure atakeza afitiye buri munyamerika wese. Ibyo ni ibintu byagiye bigaragara nabi cyane.
tureke ivyo gusa, kera cane igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika cagiye gikora vyinshi mu bijanye na politike, aho abadamu canke abagore bo muri leta zunze ubumwe za Amerika basaba yuko boza barakorora inda. Aha twavuga nk'akarorero mu gihe wafashwe ku nguvu canke mu gihe ubona ko umwana ashobora gupfa canke ugahitanwa n'inda. Barabisavye kandi vyaremewe, ariko vyagiye gukugwa. Neza neza uyu Kamala Harris aravyemeza cane ko bigiye kugaruka. Ibyo rero bikerekana ko abanyamerika na cane cane b'abagore bariko babikenguruka cane. Birabaryohera gose kumva yuko bagiye kuza barakorora inda uko bashatse. Ibyo rero bikerekana ko Kamala Harris agira kubita impaga Donald Trump. Mbega Donald Trump wewe ibintu avuga vyoba biri mu kuri? Nkuko Donald Trump abivuga, avuga yuko Joe Biden ibintu akora atari vyo. Kuko kuva aho Joe Biden atwaye igihugu ca leta zunze ubumwe za Amerika, ibiciro vy'inzu vy'imfungurwa vyagiye biduga ku rwego ruteye ubwoba. Ibyo rero abarepublicain ndetse n'abandi bantu bumva ko ari ihohoterwa barabihakana kandi ntibavyemera. Donald Trump ibintu avuze bumva abanyagihugu benshi birashe. Tugaruke cyane kuri Donald Trump. Kamala Harris icegera ca Joe Biden, nawe niwe ariko ariyamamaza ubu, kandi amatora asigaje nk'ikiringo c'isaha canke c'isaha n'inusu kugira asohoke. Uwo Kamala Harris akaba yari icegera ca Joe Biden. Abanyagihugu benshi bakabona yuko Kamala Harris atakintu azokora, kuko no mu gihe Joe Biden bakorana atakintu yakora ku bijanye n'iryo duzwa ry'ibiciro. Ivyo nibigabanya amahirwe kuri Kamala Harris. Murabizi cyane Hezbollah na Hamas ko ari uburere bwafashwe cyane na Israel, aho itera ibibombe, amagrenade, ibisasu vya kasamutwe kuri Hezbollah na Hamas. Nkuko mubibona, Joe Biden arashigikiye cyane Benjamin Netanyahu muri iryo bomboranya. Mbega ko bimeze uko, Kamala Harris yakoze iki nk'icegera c'umukuru w'igihugu Joe Biden? Donald Trump aravuga vyinshi kuri we, ati iryo ni ihenda. 3-2 Kamala Harris yarabivuze ko agiye kugira ico ahinduye kuri iyo intambara ubwo azotwara igihugu, intambara izobihagaze. Donald Trump aramubeshuza ati kuko iyaba wogize ico ufashije waba waragikoze kuva ukiri icegera c'umukuru w'igihugu. Ati uko no guhenda abanyagihugu. Ibyo byose bigaragaza ko Donald Trump ashobora kumukubita impaga. Kamala Harris wewe ni byinshi ariko akora bituma ko Donald Trump akubitwa impaga. Ubwa mbere nuko azorekurira abagore bose gukorora amada. Ivyo navyo bigaragaza ko leta zunze ubumwe za Amerika izobigiye kuba gihonome. Ikindi naco nuko Kamala Harris afise amafaranga menshi ateye n'ubwoba muri iyi campaign yiwe. Byaragaragaye gose ko abantu benshi bagiye bakurikira Kamala Harris. Ubwa mbere aho tuvuga muri Freedom n'ibindi yagiye yemera abanyagihugu. Kamala Harris aragirizwa cyane byinshi, aho twavuga ivyo bagirizwa bimwe na Joe Biden. Aho twavuga rero cyane ukurekurira ibirara byinshi biza biva muri Mexique mu bundi burere bidafise uburenganzira bwo kuba muri leta zunze ubumwe za Amerika,
abo rero akaba ari bamwe mu bo Donald Trump avuga ko bazana ibimogi, turetse ibimogi gusa, ibiyayuramutwe, bakica n'abantu bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika babaziza ubusa. Ivyo rero Donald Trump akaba yavugiye muri campaign yiwe yakoreye aho bita muri Florida. Mbega muri abo bose ninde agiye kuramutswa igihugu? Vyose tubitegereze inyuma y'isaha imwe n'inusu canke inyuma y'isaha imwe. Donald Trump rero avuga ibintu bikomeye cyane, aho aravuga yuko imashini za system ziriko zihakingwa, amajwi yiwe ariko yibwa. Ubwo rero yizeye amajwi yo ku mpapuro kuko ngo niyo yizewe. Rero Donald Trump afise ubwoba bwinshi cyane. Mbega twiyumvire ko amafaranga Kamala Harris yakoresheje muri campaign azavura abikora no muri aya matora. Ivyo ni bimwe turindiriye inyuma y'iyo saha imwe canke isaha imwe n'inusu. Rero Kamala Harris murumvise byinshi bituma aza gutsinda, ndetse na Donald Trump uko kuko. Aho rero niho dusozereye ino nkuru. Reka tubashimire mu mwese mwadukurikiranye, mugume mukurikirana inkuru kuri Kiyago ca Boss TV, mumenye umukuru w'igihugu wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ninde. Ntimutangwe inkuru tibazanira ku mwanya naho ubutaha.